Mwege mwese muri kumira kurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatandatu abarundi bibutse imyaka 30 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaharaniye demokarasi agandaguwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu yakomokamwo bagasaba abarundi kuja hamwe kugira batorere umuti aho hacibonekeza utunenge. Umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ari mu rugendo mu Burundi kuri uyu wa gatandatu. Gianni Infantino yamenyesheje ko igihugu cy'u Burundi kizoranguriramwo umugambi wa FIFA wo guteza imbere umupira w'amaguru mu mashure, football for school. Idonido ni mukanya. Kuko muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru Burundi bwibutse kuri uyu wa gatandatu imyaka 30 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaharaniye demokarasi agandaguwe i Bujumbura. Ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi bategetsi. Kuri ako karyo umugambwe Sahwanya Frodebu yakomokamwo bahamagarira abarundi mu butandukane bwabo kubungabunga bimaze gushikako mu bijanye n'intwaro rusange. Kurikira Phineas Nigaba icegera c'umukuru w'uyo mugambwe akaba n'umuvugizi wawo. Turashima ko hariho bimwe tubona mu biranga intwaro ya demokarasi biboneka uyu munsi mu gihugu c'u Burundi. Uvuze ko imigambwe iriho kandi urabona geze ku 30, ariko uri kuraraba imigambwe imwe ije kurondera ibibanza. Ntabwo imigambwe imwe ije kurondera ingene yoteza imbere igihugu, ingene yotanga interera kugira ngo igihugu gitere imbere. Uyu munsi abamenyesha makuru murabona ko muriho kandi batandukanye, ariko turumva hirya no hino ko mufise ibibazo aho usanga mutaronka makuru, hariho n'ababima makuru, hari naho mbere mushika makuru amwamwe mugatinya kuyakorerako kandi abarundi twari tuyakeneye. Uyu munsi amashirahamwe ndaharanije cyo bya politika ariho, mugabo turanegura ko amwamwe umenga ashaka gushimagiza ubutegetsi gusa, ariko ntakora akazi kayo nkuko amategeko ayagenga. Uyu munsi turavye ubutungane bw'ubutungane ruriho, mugabo ruridogewa cyane mbere n'umukuru w'igihugu harageze havuga ati ubwo gwego rufise ibibazo byinshi cyane. Urumva rero ko uyu munsi amatora aratunganywa, ariko agatunganya mu bibazo byinshi cyane. Nicyo gituma wama wumva iyo amatora aheze yamakurikirwa n'ibibazo byinshi, kubera ko usanga mu kuyategura hagiye harabaho ukutumvikana. Urumva rero ibiranga demokarasi birahari, mugabo haracyariho ibibazo byinshi abantu bateza kwicarira hamwe bagatorera umuti. Ari naco gituma mu mugambo Sahwanya Frodebu tuvuga duti ibimaze gushikwako dushobore gukora ibishoboka byose ntibisubire inyuma. Dukora ibishoboka byose ntibisubire inyuma. Aho rero si mugambo Sahwanya Frodebu uzobikora wonyene, abarundi bose tubahamagariye mu bwoko bwose, ubutandukane bwabo bwose, kugira ngo ibyo tumaze gushikako ntibisubire inyuma. Ibyo tutarashikako nabyo dufatane mu nda kugira ngo dukora ibishoboka byose, umwe wese cyajejwe akore kugira ngo izo ntambo tutarashikako nazo tuzishikeko. Ndadaye amaze kugandagurwa, yagandaguwe n'umugwi w'abasoda, nitwoteka kubivuga kuko umukuru w'igihugu arafise ikambi imucungera. Kandi mu iki gihugu cy'u Burundi hariho warajejwe ibiro bikuru by'igisirikare, chef d'état major. Muri iki gihugu hariho umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi. Nta numwe twigeze tubona abazwa cyangwa tubone akurikiranwa ngo abazwe ku rupfu rwa Ndadaye. Tukivuga ibijanye no kwibuka President Melchior Ndadaye, ishyirahamwe Avodo rihurikiyemwo abapfakazi n'imfuvyi
rirashima utwigoro leta imaze gukora mu bijanye na dosiye y'ubwicanyi bwakorewe President Melchior Ndadaye, ariko barayisaba ko urwo rubanza rwoshigwa mu ngiro. Mu kiganiro mu kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, cegera curongoye ishirahamwe Avod Jacqueline Sindeyirakira yanasavye abarundi ubwabo kwirinda ico kintu cose cotuma kibakwegera mu bwicanyi. Ishirahamwe Avode rirakengurukiye leta y'u Burundi ku twigoro two guhoza amarira imaze gukora. Ubwa mbere muri two twigoro, umuhisinye n'icubahiro Perezida Melchior Ndadaye yarashizwe mu ncungu z'Uburundi. Itegeko rimugira incungu ya demokarasi rirategwa ko igikumu. Ivyo bikaba vyatumye abasigwa biwe bibukwa bakanafashwa. Bwa kabiri, umuvyeyi wa nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye yarubakiwe uburaro bwiza bw'impozamarira, kandi kigoro leta yarahaye impozamarira abasigwa b'abakozi bayo bishwe mu 1972 ica iranabaronsa kagafashanyo bahabwa buri kwezi. Ishirahamwe Avode risaba ibi bikurikira. Ubwa mbere, isaba leta ko urubanza rw'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abafasha biwe rwoshigwa mu ngiro, ko bafasha ba nyenicubahiro Melchior Ndadaye botegwa iteka ribereye incungu za demokarasi, kandi abasigwa babo bakaronswa impozamarira, ko abarundi bose batotejwe bohozwa, kuko bitabaye uko kubanwanisha bizogorana. Bwa gatatu, bisaba severe ko yo kwihutira gutohoza ku bwicanyi bwabaye mu myaka ya 1988 ababonye ivyabaye n'amasura bakiriho, kugira ngo ukuri kuvugwe n'abakuzi. Avodi irasaba n'abenegihugu ko bokwamirira kure ikintu cose cobakwegera mu bwicanyi. Ubu naho dutandukire mu gisata c'ibidukikije, nta vyigwa vyinshi birakogwa mu Burundi vyerekana ingene ivyuka vyonona ikirere mu Burundi, kandi bifise n'ingaruka nyinshi ku magara y'abantu harimwo n'impfu. Vyavugiwe mu ruganda rwo gutanguza icese ikigo kigiye gucukura no gutanga impanuro mu bijanye n'ivyokogwa muri ico gisata. Kurikira Christian Nimubona, umuyobozi mukuru mu vyajejwe harimwo ibidukikije. Biro bizoduha ibiharuro bitwereka ingene ikirere cacu kibangamiwe n'imyuka mibi. Ivyo biharuro bikazoca bidushoboza gufata ingingo zibereye, ari nko gushiraho politique n'ingene twovyitwaramwo, ari strategie canke n'ari mategeko ajanye n'ingene twokingira ikirere ku miyaga mibi. Ibi rero biratandukanye gatoyi n'ibijanye na ya myuka itera ubushuhe, kuko ya myuka itera ubushuhe mwe bita les gaz à effet de serre, kuko uretse naho ijya myuka irimwo, aha harimwo n'imyuka ibangamira amagara y'abantu. Rero imyuka muri rusangi ibangamira amagara y'abantu, yaba itera ubushuhe imwe gaz à effet de serre canke idatera effet de serre mugabo yongera ubwayo ikabangamira amagara y'abantu. Nta vyigwa vyimbitse turashobora gukora ngo tumenye tuti izi ngaruka mbi canke aba bantu bagwaye canke bitavye Imana yabaye ingaruka mbi yo guhema umuyaga utosekaye. Mugabo twabonye muri rusangi kw'isi ibiharuro ingene vyifashe, twasanze impfu ziva ku muyaga utosekaye ziruta impfu ziterwa n'ingwara dusanzwe tumenyereye nka za malaria n'iz'igituntu n'ibindi. Ubwo yuko iki gisata c'imiyaga itosekaye ari gisata gihambaye cyane ku magara y'abantu. Ibi biro rero dutanguje bidozushoboza navyo nyene kuronka
ibiharuro ku bantu babangamiwe ni ku bwinshi bw'abantu babangamiwe n'iyi miyaga itosekaye canke imyuka itosekaye. Mwavyumvise mu ngingo nkuru mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA yagendeye ari mu rugendo mu Burundi kuri uyu wa gatandatu. Gianni Infantino yamenyesheje ko igihugu c'u Burundi kibaye igihugu c'ijana kigiye kurangurirwamwo umugambi wa FIFA wo guteza imbere umupira w'amaguru mu mashuri football for school mu Congereza. Muri ivyo birori vyabereye kuri stade Runani i Buganda, Alexandre Muyenge arongoye FFB yashimiye ibikorwa FIFA imaze kurangurira mu Burundi. Inkuru ya Etienne Manirakiza. Aujourd'hui, avec évidemment la présence de la FIFA, Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA ryarashyizeho imigambi ikomeye yo guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru kw'isi FIFA Forwards mu Congereza. Mu rugendo kuri uyu wa gatandatu Bujumbura, uwurongoye FIFA Gianni Infantino yatanguje umugambi Football for Schools wo gukomeza umupira w'amaguru ku mashure. Muri ivyo birori vyabereye kuri Stade Runani Buganda mu Cibitoke, yarongoye FIFA avuga ko Burundi kuri uyu wa gatandatu wari umugwa mukuru w'urwo rukino kuko cyabaye igihugu kigira ijana uyu mugambi utangujwe. Uyu mugambi udasanzwe Football for Schools, umupira w'amaguru ku mashure, ishirahamwe FIFA n'u Burundi bahambije isi mu mugambi w'inkino z'umupira w'amaguru. On unit le monde dans un projet de football, dans un projet umugambi w'indero, umugambi utanga amahirwe n'uburyo kugwaruka bw'u Burundi. À une jeunesse, à des filles, à des garçons de ce magnifique pays, le Burundi. Alexandre Muyenge arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB arashima utwigoro twa FIFA mu guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi. J'informe tout le monde mbwira abantu bose muri aha ko Burundi bwashyizwe imbere muri ino migambi ya FIFA Forwards. Iruhande y'imfashanyo ziyongereye inshuro zitanu ku mashirahamwe akukira ishirahamwe FIFA, turashima umugambi wo kubaka ikibuga mpuzamakungu Stade Intwari. Turashima n'uwo mugambi nyene muhejeje gutangutsa. Alexandre Muyenge ahamagarira leta y'u Burundi gushigikira uwo mugambi mushasha kuko arakunguka kadasanzwe kugwaruka rw'u Burundi. Ibikorwa byo gutanguza uwo mugambi vyaranzwemwo Arsene Wenger yahoze ari umumenyereza mu mugwi wa Arsenal wo mu Bwongereza ajeje iterambere ry'umupira w'amaguru muri FIFA. Mu ijambo ryiwe avuga ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi ryafashije biboneka kugira umupira w'amaguru utera imbere ku mugabane wa Afrika. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir venir ici parce que la FIFA s'est lancée dans une mission d'éducation des jeunes. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye, mwandanye mukurikirana televiziyo Isanganiro.